aho hari mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yari yagiye kwifadikanya n'ishirahamwe mpuzamakungu UNFPA mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 rimaze ritanguye gukorera mu Burundi mu birori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 22 Mukakaro umwaka wa 2025. Judicaël Elijé aserukira Ishirahamwe mu Burundi yarashimiye Reta y'u Burundi kuri iyo myaka 50 bamaze bakorana neza cyo kimwe n'abasanzwe bafashanya. Mu migambi mikuru bafise harimo guteza imbere ubuzima bw'abigeme n'abakenyezi, gushigikira imiryango ya mikoro make, kwigisha abanyagihugu bijanye no kwiteza imbere hashizwe imbere ugwaruka mu kwitunganiza imigambi bahereye hasi cyo bita entrepreneuriat avec zéro capital. Yaciye avunira akagohe ugwaruka ko rukwiye gufata ya mbere mu guterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bashigikire muri ryahangiro igihugu gifise cy'igihugu cifashe mwaka wa 2040 giteye imbere mwaka wa 2060. Liane Kubene aserukira ingoma y'ubuhorandi mu Burundi nawe arashima ibikorwa ishirahamwe UNFPA rimaze kurangura mu Burundi, aho ubona ko byafashije mu kwigisha abakenyezi n'abigeme ubuzima ndoragitsina no kurwanya indwara zo mu kigo zikunze gufata abakenyezi. Umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yarashimye utwigoro dukorwa n'iryo shirahamwe, aho agafatira ku bitigiri by'abakenyezi bahitanwa n'imbanye mu gihe bariko baribaruka ko byagabanutse. Iryo shirahamwe ngo riritwararika gushigikira Reta y'u Burundi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, ikitwararika kandi mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Akaba yasozereye ijambo ryiwe amenyesha ko bagiye kubandanya bakorana neza muri ico gikorwa kidasanzwe cyo kwitwararika ubuzima bw'abene gihugu. Muri ivyo birori byo guhimbaza iyo sabukuru y'iryo shirahamwe kakaba kabaye n'akaryo ko gushinga intahe ku miryango yagiye irafashwa n'iryo shirahamwe, imvyino n'intambo bihayagiza iryo shirahamwe bikaba vyari mu bigize ivyo birori.